Uyu munsi ni igikorwa cari kijejwe kurabira hamwe ibijanye n'umugambi no kwita w'akabirya mu migambi cyane cyane y'ugwaruka mw'indwi yahariwe indwi no kwita ibikorwa y'akabirya ico nita innovation twacise innovation week semaine de l'innovation. Iyo somene rero iyo ndwi rero yariyo abajene ugwaruka rwacu rwo mu Burundi ruza rukerekana ibintu rwashoboye kugerako, hanyuma wanashaka imbere yaho harabaye ihiganwa mu migambi myinshi bari bashoboye gushikiriza, mugabo muri iyo migambi yose hashobora kuvamwo imigambi ya mbere 10 zoshobora mbese umukuru w'igihugu azoyitangirwa ko agashimwe ku bintu ugwaruka rwaroshoboye gukora muri iyi migambi y'iterambere. Ugwaruka rero muri iyo migambi leta y'u Burundi ikaba murazi yuko ugwaruka ruri mu migambi no kwita mikuru 6 ya leta y'u Burundi, nayo tukaba dufatwa mugongo n'ishiramwe mpuzamakungu gisata kijejwe iterambere PNUD, hama akaba ari bo rero bafashe igikorwa. Novuga yuko ugereranije nuko igikorwa cyahora kigenda biragaragara neza yuko dufatiye kwiyo migambi yashikirije tugafatira no kuvyo twabonye ugwaruka rwashoboye kwerekana, biragaragara neza yuko hariho itandukanirizo rinini cyane y'indwi yahariwe akabirya dufatiye ku yindi ya kabiri kuri deuxième édition yari yabaye. Ego murazi isi turimwo nisi igenda ihinduka, abantu ni ngombwa ko ibikorwa bikorwa dufatiye n'ibikorwa by'ugwaruka bigenda navyo nyene biza bihinduka bijanye n'ibihe. Ibi rero imigambi bakora igwaruka rukora ni imigambi nkuko mwayibonye y'iterambere rituma ugwaruka bwago gwiteza imbere, bituma imiryango itera imbere, bituma n'igihugu gitera imbere. Umva n'igihugu gitera imbere no kwita n'akarere kose karatera imbere ko murazi ko turi n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni imigambi rero y'iterambere ku mice yose y'ubuzima bw'igihugu. Iro migambi iteye imbere nkuko nariko ndabivuga muca mwumva yuko iteza imbere imiryango, iteza imbere igihugu, iteza imbere n'akarere, mbese igateza imbere n'isi yose. Muri make rero iyi migambi ugwaruka rurakora imigambi y'inkora mutima, tubona neza yuko uravye nk'ibyo twashoboye kubona ibintu bahingura igwaruka ruhingura mu aya maprojet nkajya amaprojet 10 mwabonye yatowe, ucubona neza yuko ugwaruka ruri mu nzira nziza cyane, igihugu kiri ku murongo mwiza cyane, hanyuma ugwaruka ikintu rukeneye gushigikirwa nkuko leta nabivuze ugwaruka mu migambi 6 mikuru ya leta, hama kandi twaba dufise n'abatwitabira kudushikira n'ishiramwe mpuzamakungu za PNUD n'abandi bose mbese bashaka gufasha leta y'u Burundi, igihugu cy'u Burundi, yuko rero boshiramo inguvu zidasanzwe kwizi nguvu zidasanzwe turiko turabona ugwaruka ruriko rurashiramwo mu imigambi yawo y'iterambere y'igihugu, twese tugafashanya n'ugwaruka tugashira hamwe. Hasi murabizi yuko utarima ntamira, uwo n'umugani wa basokuru baciye, kandi ndabona uguma ari umugani ufise ico usigura. Turahamagarira rero nkuko umukuru w'igihugu nyine cubahiro nyine General Major Evariste Ndayishimiye yama yabishikirije yuko abantu bose cyane cyane ugwaruka rugifise inguvu zidasanzwe bakura amaboko mu mpuzu bagakora. Baravuga bati utarima ntamira, utashoboye gukora ngo ronke ibyo ufungura urumva ushobora ibyifungura. Rero turahamagariye ugwaruka go kazoza kejo go rugifise inguvu bakora amaboko mu mpuzu bakore. Leta nabivuze ugwaruka mu migambi 6 mikuru. Leta ntakidakora, hari ubushikiranganje bujejwe ugwaruka dukoreje umutaga, umukuru w'igihugu muravyumva ari biganiro byose ashikiriza ugwaruka ruguma mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Nukuvuga yuko ugwaruka
guhera hasi gushika hejuru rurashigikiwe tugasaba rero yuko ugwaruka aho ruri hose rukura amaboko mu mpuzu rugakora hanyuma tugafashanya twese guteza imbere igihugu cyacu. Ni byiza yuko n'abarundi bitahura navuze yuko ugwaruka ruri mu migambi 6 mikuru igihugu leta y'u Burundi yashize imbere. Hariho ibikorwa byinshi cyane gose harwo rwego rw'ubushikiranganje ku rwego rw'umukuru w'igihugu yakozwe irikirakogwa kugira ugwaruka rushigikigwe ruronka ikibanza gikwiye notanga nk'akarorero. Uyu mugambi wa payeje murabubona uwo n'umugambi wa payeje waje gusahiriza gufasha ugwaruka kugira gwifate mu ntoke ruronke amafaranga cyacivuga cy'umukuru ati umwe wose uronka amafaranga umunwa wose uronka icifungura. Ubu mugambi wa payeje nico mu minyamukuru ujejwe nico kirimo. Hanyuma hariho umugambi witwa uwundi mugambi yindi ntuzenya ya leta urwego rwa leta gwitwa abeje n'urwego rwa leta rujejwe gukarishiriza ubumenyi bice mu mastage mu kwimenyereza ivy'akazi. Uwo nawo nyene n'undi mugambi leta yahasize kugira ufasha ugwaruka rushobore kuronka akazi kandi turavye ibiharuro byerekana biragaragaza neza yuko iyo migambi yo gufasha ugwaruka mu bintu byo kurondera akazi biciye mu kwimenyereza akazi mu mashira hamwe ya leta canke y'ikuru twabo bitanga inyishu iziboneka. Hariho ibanki y'ugwaruka bita bije. Iyo banki ijejwe gutanga ingurane gufasha ugwaruka kugira imigambi kubaha uburyo uko murazi ugwaruka iyo rugitangura na cyane nta buryo burabufise. Aho kandi ufatanije na beje na payeje ujya mugambi payeje ujejwe ugwaruka nawo nyene nabo nyene baratanga ingurane kugwaruka dashoye bobo badashobora kugera no muri banki ngo baronka amafaranga yo gukora. Urumva byose n'utwigororete. Hariho iwundi muntu uzenye ikigo no kwita ikigega bita figa. Ico kigega figa naco nyene ni bita fond de garantie. Iyo fond ni buryo leta yashizera imbere y'ugwaruka kugira rufashe ugwaruka ko bashobora kuronka uburyo bwo gukora kuko nkuko nariko bivuga ugwaruka nta nguvu ruba rufise nta mafaranga ruba rufise umva babeshegwa ko bashikigirwa yose imigambi leta ishira yahashize kugira baguma bafasha ugwaruka. Hanyuma kandi mu rwego rw'amategeko mu rwego rw'inzego hari amategeko leta igumishiraho y'ugwaruka ronka politike umugambi politike y'igihugu jejwe ugwaruka. Hariho ico no kwita strategy yo gushira mu ngiro iyo politike y'igihugu jejwe ugwaruka. Hariho inzego nk'urwego rw'ugwaruka urwego rw'igihugu Conseil national de la jeunesse du Burundi. Izo nzego zose izo programa zose zihari leta hajaze kugira uburyo bwose inzira zose zishoboka zotuma ugwaruka rushobora gutera intambwe ugwaruka rushobora kwiteza imbere ugwaruka rushobora gushira inguvu zago ku gihugu kugira igihugu gitera intambwe byose bishoboka. Kuri ubwo rero nkavuga yuko ngerageje mugereje kumviriza ivyo bikorwa byose leta y'u Burundi ikirakora mu ntumbero yo gufasha ugwaruka muca mwumva yuko mu bisanzwe ugwaruka aho ruri hose guhamagariwe ahubwo gukora amaboko mu mpuzu gukora kugira iyo ngingo ubwo ico gikorwa leta yihaye cyo kurufasha kugira rutera imbere ishobore kuranguka kandi ku nyungu ya barundi bose harimo n'ugwaruka.